kugira twinjire muri mwuka wa muziki. Mwakomera amasha abuzukuru z'abasavye nibo batangura spectacle uno munsi. Nimushaka kumvitirira amasha mwana wanje gayewe. Encouragez-les. Abafata amafoto ni bayafate umwe wese ifoto imwe nayigura 100,000. Ifoto imwe canke 150,000. Ewa. Nuko murashaka kubumva aho muvuye kurara twagiye. Sinzi uko kimoshoro.
yakuriye muri Sunday School akaririmba cyane cyane mu Gifaransa eka yarabaye mu management atandukanye no mu Buganda yarasuye kuririmba ku ndibo wa Zouk ariko Imana yashimye ibindi kumwegereza byatubabaje cyane ndabiyuka igihe kimwe hasigaye nk'amezi abiri cyangwa ukwezi bashengeri duhurira ahantu yarambwira agasikoje nyinshi n'uwaririmbye akoresheje ijambo twese dukunda ijambo rigira ngo mon amour hari umuntu amaze kuvuga mon amour gariye ubutarabivuga yarahunze biraryoshe bigenda neza mugabo bibaye nayo naho ikibimura hasi uyu sundi yitwa Miss Erika interprétée par Rukinzo Right Bennett. Murakunda kuzuka? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le zouk ici? Est-ce que vous voulez zouker? Batuya kamenge mpo. Batuya kamenge mpo. Amashimeshi. Kamenge yamye ambiance totale. Pour les années avant le 93, pendant tout un cas, la Mukuru à la TV, pour la chimie prise au gars. Quand vous tenez pas une autre famille. 3, 2, Amashitouane Miragoshi. Alinyuma, 2, Machakoua Bona, Mukera Batete, 2, 3, please go!
amashengero guca ku mazi yarize ahantu hatandukanye henshi tubivuga hanyuma muri maragena agera mu kindi gihugu ariga amashuri atangura gukora ibikomeye asohora indirimbo yavuze ati twarahemukiye basokuru ngo abarundi baravurira uburundi bagiye Ngozi ngo bashitse ahantu ngo bakakigwa bakaryama bagakanda bakamutekera akabandanya urumva twarahemukiye basokuru yo rero yitwa Leonard uramuzi akaririmbo kiwe tugira turirimbe shaka mu karirimbo abantu abaruye abaruye uyutunze bavuga ngo warivye tagi Rukinzo Lights Band
umuririmbyi akurikira turamukoze ko documentaire ntabwo kuvuga twoshikamica mugabo mbwira ko akantu kamwe gusa uwo muririmbyi yaciye yarayamubwiriza yambaye ipantaro yanditse ko akantu ka Levis ikaba ari velour umwamikazi we araho aramubona umutima urasiba aramwegera baca abakunzi baratemeranye ngira sinzi ko bagiye mu Rwanda n'ahandi mugabo igihugu cyose yarakimaze bavuze muzika ati byari ibintu biryoshye cyane ivyo byashikirijwe n'ujya kudamubona urabona umumama yitwa Ana ni madamu change wa misi bamwe agera ku gikoko muyibona change wa misi tumuze nitwoheza mugabo kumbe change wa misi alikuwa chic afu alikuwa poet alikuwa anasema yangera zekina yari Ana bariwewe rugori rumere ijisho zinajya kunzwe mu bazere yiyoto Ana barayitsagiye kuri Kisasa Jere imbere yuko turirimba change wa misi reka tumusabe Ana ashikira kuri stage ego ubona tugituma nari natimide rwose nimba mubona ibi bintu byose turiko turakora kubera aze gufashanya gutamba akazi ka change wa misi kubera iki urazi yuko tutanga kubikora yaremera kuza azasutse nyine dufise grâce ya Ana araciye imyaka ishika 6 twibuka change wa misi turi kumwe ukomera amashyi avec 0 francs au budget 0 francs au budget tukabikora la reine komera amashyi la reine gutya wabiri ndagira gutya oya hapana kugira gutya hariya umuvyeyi ndamukunda cyane kuko arakunda umuziki iruhande yuko amatandukanye change wa misi arakunda umuziki cyane kandi ivyo biraduhimbara kubona abavyeyi badushigikira mu muziki
Vous saluons la présence de la RTB, la radio-télévision nationale du Burundi. Abashitsi kakera naka, muvyeyi ukomera amashyi menshi la RTB, nabonye mugenzi wanje Gilbert ari hariya RTB n'umuryango wiwe turabaramukije. Hanyuma ayo mashyi makeya mwarindirije amashyi ya radio televiziyo yangaburiye kangaburira umugore kangaburira n'abana yitwa radio Isanganiro. Mukomera amashyi menshi radio Isanganiro. Brenda ugenze ararimba indirimbo zitandukanye, hanyuma yabaye Kibenga hajya hafi yo mu Kanyosha, akaba yarabona umutima w'urukundo gushiraho abana bamusaza we n'ababene wabo niwe yabarera, yafise imbote naturelle y'ubwo. Igihe twariko turavuga ku vyerekeye uwe abaririmbyi, hari umuntu yavuze ati uyu mudamu ararenze, ni mwiza birenze, ati nta n'amadefizaje yari afise, yaririmbye gutya biraguca Burari ruhorema nasomanya nzoguhozama nanyukwanya nzoguhozama. Amashyi menshi yitwa Chantal, umukobwa we wavuye i Paris gace ngaha aze mumubone, umukobwa kuri Paris mukorera amashyi menshi hamwe n'umunyese w'ibanze Zaraye. Umviriza rero ikintu cari gikoze, bategerezwa kuzomwibuka rusa komera amashyi menshi umukobwa wa Chantal. Wabonye irya bote nayibonamo n'umukobwa wiwe n'umunyese wiwe. Wakomera amashyi menshi.
shuri mpaka ukaza mukanga kuri kari mukamba twajeje none ejo bazava bikara kukazi n'abanyeshuri nuko suye kwifuriza ikaze bariko barashika ubu hariho abaririmbyi bashikanye umuziki w'uburundi ku rwego mpuzamakungu ndibuka indirimbo bari bavuze ibyo harimo muri 86 yakoranye yitwa aho tunga ibihangange muri arrangement niwe yashikanye na musique moderne ku rundi rwego n'umugateri nawe nyene yaguye hakurya y'igihugu NYAKWIGENDERA Samoa yarafise spectacle ariko birapanze ndabona ko bipanze na usika kwa amazi avuga ati Christmas y'ibintu kugira no birabaje mugabo nta kundi bikwa ko bitiko turavuga ari karirimbo bagira interpret kavuga ati yegera murakaza yegera cyane yegera cyane tumara irungu aburi kurarisha iyo bimaze kuvumba rero cyangwa uvuge ngo muraratse mukomera amashyi menshi Lukiza Life Band interpreta kwa Jean-Christophe Magaba.
akantu hajutse k'akantu gatoya buri gihe twabwira yuko hari umuba yitwa Mushimiyimana Jean Claude Mukuru akaba akora muri perezidansi y'amafasha darongo arakora umuziki kandi n'umunyamuziki akwiye ndibuka icyo gihe Jean Christophe Mandata ati kirase nyakura ni indirimbo très mouvementée mais je vous promets l'année prochaine on va tout faire kugira ngo turonke amakuru arambuye turonke amafoto yiwe tugire donc comme amashyi menshi urubyizo light band umugwi wa disco uganda.
Jean-Pierre twara abana mu Magarama iwabo hafi y'iwacu cyo gituma nakendu nayahandi oya ishuri ikibazo two kuvuga kwiki ireteki Jean-Pierre yari umuntu ameze neza cyane mu kibano yari umuntu mwiza cyane urabona ni umugikone akomeye cyane mu Burundi ni umuligend akomeye cyane uyu niwe mudamu wenyine ashobora kuvuza solo ariko araza kuza uwo ngoma yitwa Makarena unyene Sports wewe abanshi mwazi valeur yawe ndibuka sports avuga ko ashaka indirimbo ko umunezero kugira abakurikira arambwira ati bisanzwe wewe abantu barakunzi bakubwira ni turagenda ahantu be hari kukiranira cyane mukanyosha iyo ndirimbo rero ikundwe cyane sivuga byinshi turabona turebe tuzobivuga akaririmbo rero kavuga ngo niwagera muzaburaya uramuziko ukenye ngiye guteza imbere amashi menshi baba Silvana Sisi bwana sisi konjeju nachinjire yagiye uze musibi akazi y'agaciro n'abapolisi barafunga akazi bayabona hano rero les amis abakobwa banje bakajije kubega abasitari babiri abo twebise umva abasitari bishaka abasitari baratinya ishengero abasitari baratinya ishengero banza ahantu bashaka kwidoga urumva bazoba baratahura mugabo hari umusitari akomeye yitwa Kadike ari hariya Kadike niwe yatumye abasitari baronka ama-views akagira amamiliyoni ikomera amashi menshi mwanditse y'indirimbo Kadike umusitari akomeye amashi menshi. Hanyuma hari undi musitari akora akazi gakomeye rwose twatumiye twaramaye kuva ari ku muhanda n'ahandi
natashaka kumuriziye mu Uganda yitwa Starboy. Uramuzi Starboy? Uramuzi? Aha, kumutima kirurutse Starboy ngo bakubona umuzi ufise urubanza rukomeye ingo Starboy. Nuko turatashire sivyo bari basekonjeje nachinjire yagiye uze musibi akazi gaciro na polisi wafunga kazi bayabona hano ariko Les amis, abakobwa banje bamaze kubega abasitari bari abo twumvise ndakumva abasitari abasitari baratinya ishengero abasitari baratinya ishengero baza ahantu bashaka kwidoga urumva baza baratahura mugabo hari umusitari akomeye yitwa Kadike ari hariya Kadike niwe yatumye abasitari baronka ama-views akagirukangana amamiliyoni ikomera amashi menshi banditse y'indirimbo Kadike umusitari akomeye amashi menshi. Hanyuma hari undi musitari akora akazi gakomeye rwose twatumiye twarambaye kuva ari ku muhanda n'ahandi natashaka kumuriziye mu Uganda yitwa Starboy. Uramuzi Starboy? Uramuzi? Aha, kumutima kirurutse Starboy ngo bakubona umuzi ufise urubanza rukomeye ingo Starboy. Kwimenya iyo ndirimbo yitwa Ziturijije. Yes, merci beaucoup. On va avoir un niveau, tu vas là. Ah, on va vivre, tu vas là. Ni omari. Yes, la caducucci il vostro, la sana carina al yoga.